Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 Ruhuhuma 2024 ico utegerezwa gusa ntugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uragira weekend nziza ndetse n'umunsi mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira mu ntara ya Rutana hariko haravurwa ihagarikwa ry'agasakisaki ndetse n'icakirwa ry'abanywanyi b'umugambwe SNL haravugwa uruhigi rw'abantu mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi abahigwa ni abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi SNL CNDD FDD iragirizwa kuba ariyo iriko irakora ako gatotezo vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi mu ntara ya Rumonge abantu indwi harimwo imbonerakure zibiri bashengejwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu abantu indwi harimwo imbonerakure zine muri abo hakaba harimwo umwe mu bagize komite y'umutekano mu ntara barashengejwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kunyaga abantu no kunyuruza ivyafashwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi vyinshi navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi imuyinga ibitigiri n'umurengera mu gasho k'igipolisi ibutihinda abapfunzwe bafashwe nabi birenze haribonekeza umurengera w'ibitigiri vy'abapfunzwe mu gasho ka komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi agasho kagenewe abantu 10 ubu karimwo abarenga 40 vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo muyari karavugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru iriko iravugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nord Kivu aho intambara zasubiriye kwaduka muri zone ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo imishamirano yasubiriye kwaduka hagati y'abagwanyi ba M23 n'ingabo za Kongo mu karere ka Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo muri Nord Kivu kuva kuri uwa gatatu vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kuri ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV harabanditse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha urafyonda ko hamu udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Rutana hariko haravugwa ihagarikwa ry'agasakisaki ndetse n'icakirwa ry'abanywanyi b'umugambwe SNL haravugwa uruhigi rw'abantu mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi abahigwa ni abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi SNL CNDD FDD iragirizwa kuba ariyo iriko irakora ako gatotezo ku bw'amasoko mu Rutana indongozi z'umugambwe n'abanywanyi ba SNL barabangamiwe mu ntara ya Rutana abatarahagarikwa bariko bararonderwa imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD bamara umwanya bahiga abanywanyi ba SNL bamwe muri bo bahisemwo kwinyegeza uko akaba ariko bivugwa n'abanyagihugu abubahuka kwiyerekana barahagarikwa aha ni nka Oscar Cubwa apfunzwe kuva kuwa mbere wa 12 Ruhuhuma 2024 yahagaritswe n'uburongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Giharo Bosco Ciza uwo nawe hakaba yarakoranye na Damasi nibahezwa arongoye iyo zone nyene uko akaba ariko vyemezwa n'ababibonye mu mwanya wa mbere uwatavuga rumwe n'ubutegetsi yagirizwa gukoresha inama itemewe n'amategeko ariko ku munsi wa mbere uheze imvo yatumye ahagarikwa yarahindutse inyuma y'inama y'indongozi za CNDD FDD na zone Giharo n'abarongoye igipolisi n'igendereza kuri uwa kane uheze hafashwe ingingo ko uwo munywanyi wa SNL yagirizwa gutunga ibirwanisho birateye isoni ivy'indongozi za CNDD FDD zifuruguta ikinyoma c'ubunyamaswa kugira ngo bagirire nabi inzirakarengane uko akaba ariko abanyagihugu bagaragaza umubabaro ku wa 19 Ruhuhuma 2024 urongoye umugambwe SNL muri komine Rutana nawe nyene yarahagaritswe hajanwa mu gasho k'igipolisi igipolisi cahagaritse Haragakiza
yitwariwe n'uwitwa Reverie yabaye umunyamabanga wa Seneri. Hari kuri uwu wa kabiri, Nestor Haragakiza yararekuwe kubera kubura ivyo yagirizwa. Abandi banywanyi b'umugambwe Seneri bari mu kinyegero kuko bariko bahigwa n'imbonerakure kubw'amasoko yaho nyene. Umugambwe CNDD-FDD ntugishaka kubona uwutavuga rumwe nawo ngaha. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara akora uko ashoboye kugira ngo azivye abanywanyi bose ba Seneri. Ni demokarasi iyihe iririmbwa n'uwo mugambwe mu gihe itagomba kumva ko kuba mu wundi mugambwe ari uburenganzira? Uko akaba ariko uwo munyagihugu yibaza. Basaba abajejwe intwaro n'igipolisi gukurikiza amategeko kugira habe intwaro ibereye aho kugira agatotezo ka politike. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Rumonge abantu indwi harimwo imbonerakure zibiri bashengejwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abantu indwi harimwo imbonerakure zine, muri abo hakaba harimwo umwe mu bagize komite y'umutekano mu ntara, barashengejwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kunyaga abantu no kunyuruza ivyafashwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Anicet Nduwimana na Elize Nduwayo baciriwe gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu ry'ibihumbi 100 vy'amarundi na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge kuri uwu wa kabiri bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bari bafashwe mw'ijoro ry'uwa 18 Ruhuhuma bafise umutekero w'ibitenge mu bwato butoya buvuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imbonerakure zine, urwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD harimwo uwahoze hari uwo mu bagize komite y'umutekano ihurikiyemwo bose mu ntara, nabo nyene baraciriwe umunyororo w'umwaka n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 100 y'amarundi bagirizwa ubusuma. Bagerageje gusahura amafaranga abo bari bafise ibidandazwa vya magendo kugira ngo binjize ivyo bitenge. Uwitwa Aimable Hitimana nawe yahanishijwe gupfungwa umwaka wose n'ihadabu ry'ibihumbi 100 vy'amarundi yagirizwa kunyuruza ivyafashwe. Yagombye kwigira umuhuza mu guhanahana ivyo bidandazwa vya magendo hagati y'abafise ivyo bidandazwa n'uwo murwi w'imbonerakure zine zari zabafashe. Muri urwo rubanza hicariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yabagirije kugurisha ibitenge 19 kuri 80 vyafashwe. Muri urwo rubanza rw'ikibiriraho bose baremeye ivyo bagirizwa. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi n'unyemerere nkushikiriza ino nkuru ivuga ko muri Nord Kivu intambara zasubiriye kwaduka muri zone ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Imishamirano yasubiriye kwaduka hagati y'abagwanyi ba M23 n'ingabo za Kongo mu karere ka Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo muri Nord Kivu kuva kuri uwu wa gatatu. Amasoko menshi yo muri iyo zone yavuganye na SOS Media Burundi yamenyesheje ko yumvise ibigwanisho bikuru na bitoya. Thierry Gasisiro, umunyamabanga w'ishirahamwe ridakiranira ivyicaro vya politike ubuhuzabikorwa bwa Nyiragongo, amenyesha kandi ko iyo mishamirano yatanguye ku munsi wa kabiri mw'ijoro ibandanya muri Kibaga muri grupoma ya Buhumba, bigatuma abanyagihugu bahunga ku bwinshi berekeza mu gice c'ubumanuko bw'iyo teritware. Thierry Gasisiro akaba ahamagarira leta ya Kongo n'umuryango mpuzamakungu guhagarika ububisha u Rwanda ruriko rurakora rukoresheje M23. Dusaba leta ya Kongo kurondera ingufu zose zishoboka kugira ngo FARDC na Wazalendo abatuza abansi b'igihugu kandi bagarukane amahoro n'umutekano kugira ngo abanyagihugu basubire mu miryango yabo. Ntawuzi aho bazokika umusaya kuko bariko berekeza mu mazone asanzwe yaruzuyemwo impunzi. Uko akaba ariko uwo munyamashirahamwe yigenga amenyesha. Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2024 abagwanyi ba M23 bararwije ibitero ku birindiro vya FARDC n'imisore ishigikiwe n'abategetsi ba Kongo mu materitwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Intumbero ikaba ari iyo gufata amateritwari menshi mu ntumbero yo kugondoza leta ya Kongo ngo yemere ibiganiro. Ku ruhande rwarwo u Rwanda rwama ruhakana ko ruri ku ruhande rwa M23 rukiyamiriza abagwanyi ba FDLR bagirizwa kuba baragize ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe umanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.